yarabivuze ati abantu batarengeje akarimbi ka leta nimuje mubasamburire je nta karimbi ka leta nigeze nsa nta karimbi nigeze ndenze. Kandi baramutse n'abani ikaze mwese abanywanyi bacuma muri ko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Sangwa ikaze nanone mu makuru agezweho ariko aravugwa cane ga mu gihugu c'u Burundi. Ibintu ntivyoroshe kuba ariko barabomoregwa amazu mu gisagara ca Bujumbura. Kuri ubu ngubu hatanguye imyidogo kuri bamwe bavuga yuko bariko barabomoregwa kandi bafise ivyemezo yuko batazobomoregwa. Ibintu rero ntago vyoroshe mu gisagara ca Bujumbura. Turaza kumviriza imyidogo ya bamwe ndetse turabe nico igisagara ca Bujumbura gitangaza kubirabana nabo bantu bariko barabomoregwa kandi ngo bafise icemezo yuko batazobomoregwa. Muyandi makuru avurwa biravuga yuko kubona reta isamburira abantu kandi aribo yabahaye ivyemezo canke vyangombwa yuko bazokubaka ngiryo nibara kumutemere kandi ngo abariko barabomoregwa amazu bategerezwa gushumbushwa ngo kuko reta ariyo yatanze ivyangombwa kugira abo bantu bubake ayo mazu ariko arabomogwa. Nigeze nsa nta karimbi nigeze ndenze. Commission yarungitswe na ministre yaranyejeje babaye endaminizi bakarengana yarabivuze ati abantu batarengeje akarimbi ka leta nimuje mubasamburire je nta karimbi ka leta nigeze nsa nta karimbi nigeze ndenze. Commission yarungitswe na ministre yaranyejeje babaye endaminizi bakarengana nibo bazosambura. Twebwe iyi quartier yubatswe 94 ibarabara RN7 yubatswe 82 none gamana yanje twebwe baduhora iki ko turi en ordre bakagegeka ku bategetsi batanze ivyo vyangombwa. Turaza kubigarukako n'andi makuru yose avurwa hirya nino. Turaza kugaruka ku zindi ngingo zitandukanye. Hari abantu bari abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD bakubaguwe n'imbonerakure. Amakuru dufise ava muri Rutana avuga yuko abanywanyi bashika bane ba CNDD-FDD barakubiswe n'umurwi w'urwaruka rw'imbonerakure ku musozi na zone Butezi ngaho ni muri Rutana nyene. Turaza kubigaruka ko turabimva zatumye abo banywanyi bashika bane ba CNDD-FDD bakubitwa n'ugo gwaruka rw'imbonerakure. Ndetse no mu yandi makuru yose yavurwa mu mutekano ndetse no muri politike turaza kugenda tubigaruka ko bagito nido tutegerezwa gukora conyene no gufyonda kuri sabone dushize ko inkuru ukaba mu bambere bashikirwa nazo. Abatari bake rero bariko barabona ibikorwa biriko biraba mu gisagara ca Bujumbura vyo kubomora amazu abantu bubatse badakurikije amategeko canke badasize imetero zategekanijwe kugira umuntu yubake impande y'ibarabara. Kuri ubu ngubu rero amakuru adushikira inyuma y'iyo ngingo y'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati y'iterambere rusange n'umutekano biravugwa yuko imyidogo ari yose. Hakaba rero hari amakuru amwe ariko aratangwa avuga yuko ngo abantu bariko barabomoregwa amazu bariko baridogera ubwo bushikiranganje ngo mu gihe bahawe ivyemezo ivyangombwa yuko bubaka ayo mazu none ababaye ivyo vyangombwa akaba ari bo bariko baragaruka bakabasiturira inyubakwa zabo. Nko mu gisagara ca Bujumbura hari inyubakwa ndende, hakaba hari inzu z'amagorofa ziriko zirabomorwa, ariko imbere yuko ayo magorofa abomorwa hakaba hari abariko baraza bakidoga cane bavuga yuko bafise bahawe ivyemeza ko bategerezwa kubaka none bakaba bariko barabomoregwa na leta nyene ari nayo yabahaye ivyo vyemezo. None kuri ubu ngubu hakaba hari na bamwe basaba yuko boshumbushwa kuko ngo kubona bariko barabomoregwa amazu ari bara kandi barahawe ivyo vyerekana ko bategerezwa kubaka aho hantu. Ndetse ngo hari n'abasavye ko amazu yabo atabomoregwa kuko ngategereye canke atarengeje izo metero. Uko niko vyifashe mu gisagara ca Bujumbura. Reka tugaruke kuri amwe makuru nari nakubwiye arabana n'abakubiswe abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD. Inyamakuru avuga yuko rero abanywanyi bashika bane ba CNDD-FDD bakubiswe n'umugwi w'urwaruka rw'imbonerakure ku musozi na zone ya Butezi ni muri komine ya Giharo
mu ntara ya Rutana mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi. Ikosa rimwe bagirizwa ngo nuko bashigikiye ingingo y'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu itegeka gukura mu mabanga abategetsi bafise abahabara. Aba bakubiswe n'umurwi rwaruka rw'imbonerakure zishigikiye umunyamabanga w'uwo mugambwe wa CNDD-FDD mu ntara. Iyo ngingo rero y'umushikiranganje ikaba iriko irateza ibibazo kandi ngo narota akorwako. Yakubiswe iyo ngingo y'umushikiranganje iriko imukorako kuko afise abahabara kandi ngo narota akorwako. Iyo ngingo y'umushikiranganje ikaba igaburamwo ukubiri abanywanyi ba CNDD-FDD, kaba hari abariko barayizira. Amakuru dufise kubw'amakuru dukurayo, abagiriwe nabi bose n'abanywanyi ba CNDD-FDD co kimwe n'ababorije igufa abahohotewe bakaba baramenyekanye. Amakuru avuga yuko bamwe mu bakubaguwe harimwo François Buregeya, umuforoma wo kw'ivuriro rya Muhafu, uwitwa Nyanzira ndetse na Felicien. Aba bose akaba ari abanyezamu, n'ubundi yitwa Siriyake ashobora kuba agendesha ipikipiki. Uko vyagenze rero, kubw'abaduhaye amakuru bavuga yuko yitwa Sylvain Nzikoruriho asanzwe ari umunyamabanga wa CNDD-FDD mu ntara, niwe rero yoba yasavye abamushigikiye kuja gutoteza abamugwanya. Abo nabo nyene n'abanywanyi ba CNDD-FDD bashigikiye ingingo y'umushikiranganje Gervas Ndirakobuca ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu. Uyo Nzikoruriyo yarabanje kugirisha inama abayoboke biwe abategeka kuja gukosora abamugwanya. Bakironse iryo tegeko baciye bagenda kwiruka kubo batumwe ko barabahagarika, babajana mu ngoro ya CNDD-FDD babaha amahiri nk'uko abaduhaye amakuru babivuga. Nzikoruriho yari kumwe na Renova Kizimana asanzwe ari umunyamabanga muri komine, hamwe na Atanazi Bigirimana arongoye umuhari w'ugwaruka w'uwo mugambwe imbonerakure muri komine. Amakuru ava mu Rutana akaba yemeza ko abo bantu bane bambuwe ivyo bari bafise vyose, harimwo amafaranga, amatelefone n'ibindi. Harafashwe n'ipikipiki y'uwo muforoma. Iyo mirwi ibiri yo mu mugambwe uri ku butegetsi yavutse kuva aho umushikiranganje Ndirakobuca afatiye ingingo yo kubogoza mu mabanga bajejwe intwaro bafise abahabara. Bamwe rero bari mu murwi ushigikiye, bamwe bakaba bari mu murwi ushigikiye urongoye CNDD-FDD mu ntara, akaba akorwako n'iyo ngingo. Uwundi murwi ukaba urongowe na Gilbert Nyandwi yahoze arongoye komine Giharo. Abagore babiri bakaba baramaze kumererwa nabi kubera uko ibintu vyifashe. Umwe bivugwa ko yari umuhabara wa Nzikoruriho arapfunzwe kuva muri gitugutu guheze. Amakuru avayo akaba avuga ko umuhabara wiwe ariwe yamufungishije kugira ngo yikingire, uwundi yahisemwo kuva muri iyo ntara nk'uko amakuru ava muri iyo ntara nyene avyemeza. Uwo mukuru w'umutumba wa Mukenke inayo ubusadiriano batazira mukizwa asanzwe aturuka mu mugambwe senere yafashwe ku munsi wa gatanu igenekezo ga 19 munyonyo w'umwaka turimwo. Nkuko radio haguruka yashoboye kuvyitohoreza, intandaro ya vyose yatanguye ku munsi wa kane igenekezo ga 18 munyonyo, igihe uwo mukuru w'umutumba nayo ubusa yari mu birori by'umunsi mukuru wa CNDD-FDD wahariwe abagwanyi. Ibirori yari yatumiwemwo na musitanteri wa komine Bwambarangwe ariwe Kinyoni Jean Claude, akaba yari yatumiwe nk'umutware kuko ibirori byariko bibera ku mutumba asanzwe arongo. Niho hagera igihe rero nk'umutware arahabwa ijambo na musitanteri. Mu ijambo ryiwe nayo busadiriano akaba yashikirije ko yitavye ubutumire nk'umutware, ariko ataje kwishikana mu mugambwe CNDD-FDD nk'uko bamwe bari batanguye kuvyibaza bakimubona. Amakuru adushikira akaba avuga ko kuva uwo mwanya ageheza kuvuga ijambo ryiwe, abategetsi ba CNDD-FDD bari muri ivyo birori ishavu ryabanize kuko bari bifuza ko uwo mukuru w'umutumba avuga ko yishikanye. Ibirori bikiriko birabandanya niho wa mukuru w'umutumba yafata amasanamu abiri y'intore zariko ziriyereka muri ivyo birori. Ntivyatevye bagiye kwivuna kanyota, ico benshi bazi nka reception mu kinofunofu, ubwo nyene haciye haza imbonerakure imwaka telefone yiwe ku nguvu imubarira ko atayirekuye ica iyimena. Barayigwanira gato niho nayo ubusa yari kure ya telefone, nyambonerakure icira yitwara.
Bukeye ku munsi wa gatanu nayo Busadiriano yazindutse imuhira kwa musitanteri wa komine Bwambarangwe kumubaza ingene yoronka ya telefone yiwe yatwagwa na yambonera kure. Nawe araheza mubarira ko yogenda ku biro vya komine akaba ariho babivuganira. Akiva kwa musitanteri wa mukuru w'umutumba niho yaca afatwa n'abapolisi barungiswe na komiseri muri komine Bwambarangwe azwi ku izina rya Nsengiyumva Tito. Baca baja kumufungira mu gashoka komisariya ya komine Bwambarangwe aho yaramaze imizi. Mu gatondo kuno musi wa kabiri igenekezo ya 23 akaba ariho yungururizwa mu gasho ka parke ya Kirundo. Abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo bakaba basaba irekurwa ry'uwo mukuru w'umutumba kuko afunzwe mu karenganyo. Bakavuga ko umugambwe wa CNDD-FDD ukwiye gutahura neza ko atagenda kimwe abarundi bazigira bawuyoboka ku nguvu.